Ubwo rukundo rwo kumera karibu nkiri hanze. Meze neza. Namusiri mwakoze muri mubiki. Uyu munsi twakoze gusa umugenzi wawe reba yagize ikibazo. Yabaye iki none soni wabaye iki? Yahinyagaye ngaho. Nubu ntituratangura ibyari. Have ndana. Ndabe ko cyo namufasha. Sifa tubisi. Bisa fisi ndabe. Bagabo wirika. Byabaga. Ari tubisi. We. Hewe none yavuye babaye hehe basha. Aha. Buke ndababarasha sifa buke. None byagenze gute? Naguyesha. Bebe yoge nana. Bebe kuma hamweshe. Inana. Yoge, tugenda gutembera. Tekereza shiri bebe. Bebe biju mwa. Yeah, mwana wanje. Sifa. Ugeze. Gira telefone. Yakorotse we ni sahosha. Afanye ko ndimvira ibintu. Nabonye ngo mumwegereye le fait que mumwegereye ukuntu. Kiri mu histoire ya kera umukobwa bafashe ku nguvu uko nyene. Urakoze sifa. Nivyo twarimo kandi ndiko ndababwira yuko gufata ku nguvu bibaho bampaririza. None nkamwe ndavuga ibyo bintu byo gufatana ku nguvu nibibaho. Muze mureka ama story yiwanyu muyahindura ukundi kubona. Gufata ku nguvu. Umviriza afite vyihoze. Sivyo? Uravuga make uzobazwe biki? Reka ndababwira ikintu kimwe. Sifa. Sifa. Sa? What? Uri he boss? Ha, uba ndikunda guhamagara. Ingo. Hodi. Sa boss. Injira korera ku muryango. Cara. Sa? Cara. Hari tuntu ariko ndakora hari. Oh, yenda kwicara. None mushaka iki boss? Ngene ntabyutse. Oya. Ibyo nakunda funga jana ntawe ibyo nari nkene. Icara. Ngira boss ntanake. Icara kuneza ya. Nta kibazo icara. N'umwanya muto. Oya boss. Oya ha boss. Oya boss. Nongerera nani? Ya, no boss. Mama boss. Gushika nubu uratse ko gushika n'isaha uwo mukobwa avyibutse aca batraumatize. Yiyumviriye ingene viole sikintu cyo gukinisha abasha.
umukobwa n'ubu gushikisa naratora ubwenge ntazi ivyo arimo a chaque fois avyibutse arababara gasubiramo akababara. urasubira umwegere umubaze yuko ataryohewe hajya yararyohewe unyamunyamu none ko atasubiye kumusunika. Et finalement sanze inda yabatwaye abahungu bose n'abagabo inda yabatwaye nimwe n'igitsina n'ikimwe. Uretse ko uyu mukobwa tubwiye ko nyene uwo muhungu aje kumukorera ivyo bintu ko yamubwiye umbega aho wiririsha ugira umbwiye ko utaryohewe cyo nkawe wenyene. nivyo nariko ndababwira ngaha naye nababwiye nti umunsi nabo babafashe ku nguvu nzobabaza yuko bataryohewe bo bibaza ngo ni ibintu vy'ibikini. none gasifu ujya umuntu atanguye agashira kwa mugenzi we agasubirayo ntiyaryohewe. Kuvyo yatubwiye ngerageje kwibuka nta rukundo rwari mu njembi yamufashe ku nguvu amutaburira agahuzu agashambara ashibura hariya kandi yari vierge acara mu devierge. Urumva umukobwa yagumarira atakatakamba avuga ati ndiko ndatabuka sinahura neza ibintu ndimo sindiko ndabibona umuhungu nta nikigongwe ntaki akomeza muri yo mape yiwe nyene yo gahunda yiwe arayifitiye umukobwa. Uwo muhungu yaramumesha ku ma operation umukunu yamamoye n'agasiripi none ndababaza uwo muhungu yaragandaguye ubusugi bw'uwo mukobwa none yarafunzwe. mbega wewe agereye he hati gufungwa yofungwa gutega mwari umwana w'umukuru ahubwo baci banamubeshera ko ari we yamwishiriye nyine bwira arondera amahera yiwe arondera amahera y'umuryango. Sivyo kuko gutukana gutore oya ivyo jo je birambaje ngo yaciye agera cyambwiye kuvyo nibuka yambwiye ngo aheje kumuvyara yaciye agenda aramutepoza hano nyine tujuste kuri portail nyine nziza acarigiye. Mwana wanje sindakwanga mwana nasi kugira ubuzima bubi bwabo ngaha uzoba umeze neza sivyo. Bye bisu bye. Gushikino saa tuvugana ntazi umwana wameze gute ntazi ngwamerewe gute ntazi ko ari muremure cyangwa ari mugufi ntazi ko yiraba cyangwa ari inzobe ntazi ko ari munini cyangwa ari iki. Umva imagine ube séparé n'umwana wawe nubu naho bohura ntiyunamumenya hama nawe kuvuga ngo fye naye shasiva ivyo ntibiranshikira ariko nkora numva ngo birababaza hari n'abandi baca bagira mugasanga no gusara barasaza. Urumva ayo mabi ikintu urumva dogre y'ibintu bibi akora kweri umuntu akaba ari umusazi akaba umusazi yari yifitiye ubuzima bwiwe kubera gusa bamufashe ku nguvu. Umviriza Shasoni mugabo wo gufata we ku nguvu wallahi je jure devant Dieu neza mu kirundi nca ndamweliminote ikintu bita supprime nca ndamukuraho nta blague vrai. Yo ndasabye kungwenza mbe ngo rukundo uri kuranyereka uwo munsi ndamahoro uri kuradusezera mwiza sindiko ndaragamwe ndakunda kufitiye uno munsi hari icyo nahindutse apari ko navunitse akaguru suko fils iri Gasoni ndamukunda kandi uretse ko kuva kera je nagumye ndamuvuye kijujuracu ariko si iyo histoire umenga yarakublesheje ukuntu kandi uriko urayihakonta umenga niwo vyabayeko. Oya vraiment si jewe gusa urumva ubana n'umuntu umukobwa twakuranye twagendanye umva twarahagaritse amashuri kubwo kubura uburyo mugabo jewe après externe cendo ngo umugabo azarandihira ishure wewe yaciye aronka akazi mugabo après ivyo bimushikiye amaze gutwara inda bace bamwirukana umva nta kuntu yari kubandanya gusa ari umukobwa w'umugenzi vomo twarakuranye nta bindi ntabirebire vraiment. Behoho ndakubatse aho hantu hirabura uko niko wavutse canke reka kubukora ko fisi menyene fisi ntiyumva ndakubaze Shasoni nyishura niko wavutse canke nikumeze. Oya sha mwiza anya abavyeyi bambwiye yuko nahi ariko urumva
nabo nyene ntavyo bazi neza. Gusa bibaza ko ari umukozi yanturiye hama carabibahisha. Usanga yaguturije ariko aragorora impuzu ucisha ku pasi gambona hasa neza nakubujije kumukorako noneho basisonye ufise akafoto kawe tuje ukiri umubebe unyereke cyo gutwenza mwiza na foto nimwe mfise mu bana bose tuvukana nkiri umubebe mbere no kubatizwa nabatijwe nkuze. none kuri kurabaza ibibazo byinshi Sonia nkuko umenga wamumenye uyu no musi yankunze sindi vyabaye Bana ko Sonia yababaye. Afite ifoko tumuganiriza kugira yibagire aje muri mode yibagira ibibazo yahuye navyo mukurindira ko umuntu aza kumutora just ico nta kindi. Abo nyine uranyibukije kandi ndamubaza ahantu ashitse kuko umwanya ubaye muremure. Ndamuhamagara. Ubwo nyene fisi. Chungirira inzara ngende ndacirira mu bantu. Wibe tugeze he rega ndiko ndababara kandi ndakurindiriye. Sawa okay nakubwiye gute yashitse ngagira yinjire ngo yarashitse bashe nyene